kuva mvi Bujumbura nduga mu ntara nziza ya Makamba ibintu bimeze neza kubw'ubuzima bwanje bimeze bien ariko kubw'umuziki ntibigenze neza nkuko nabibamwo ndi Bujumbura kugira urongore discipline cyo cambe gitangura discipline ego warigeze kuburi hit cyane indimbo zawe zivuza cyane muga mu nyuma imyaka mike turakubura dusura kukubona mu nyuma ni kahe ka problème kari kabaye tubemeze mami tubemeze sheri jewe na wewe tubemeze mami tubemeze sheri jewe na wewe tubemeze. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyi wa kera cyane. N'ubu aracaririmba. Ndakuramukije. Ego ndabaramukije cyane Patrick. Meze neza. Ni bon tumeze neza cyane aho mbona umenga waravyibushe. Ego burya bavuga ko ibihe bigenda birahinduka. Ego narahindutse vraiment singa kera. Ari abantu batazi akazina kawe. Ego je mu bisanzwe abavyeyi banyise Ndikumana Justin. Et avec Justin, nkora nuzenye izina artistique comme artiste musicien, changira Just Way. Just Way. Just Way rumva ivuye muri Justin, Justin, Mr. Just Way, Mr.TUBEMEZE. Mr.TUBEMEZE. Tundi twagiye turiyongera kubw'akazi. Kariyeri yawe wayitanguye ryari? Jewe natanguye kuririmba kuja muri musique, nciga kuri ene. Aho yari mu bihumbi 2004 niyo narinjiye muri musique. Ariko inyuma yaho nakunda kugenda kuraba ibiteramo byinshi kuri Centre Jeune Kamenge. Biranyispira hanyuma niho muri 2004 naciye mbura rero n'abagenzi babikora ko musique cyane muri mu amavuko yanje ni mu Kamenge. Mu Kamenge ukasiga ubusigaye uba mu ntara nziza ya Makamba. Ubu sigaye mba mu ntara nziza ya Makamba. Kwegera ibintu vy'ikiyaga. Ibintu vy'ikiyaga. Ibintu bya fikiyaga. Amabigize ukacugena Tanzania ukazana zandagara bazitangwiye. Tukatembera Tanzania zandagara bazitangwiye iki bariza makayabu. Yego. Gushika bimeze gute naho ugo rugendo? Ubu kuva mvi Bujumbura nduga mu ntara nziza ya Makamba ibintu bimeze neza kubw'ubuzima bwanje bimeze bien ariko kubw'umuziki ntibigenze neza nkuko nabibamwo ndi Bujumbura. Ego Just Way n'umusore oya ndi umupapa w'abana batatu. Nego kumbe ni sawa ni sawa bye. Abenshi abasani muri kiye gihe cawe ntibakunda kugira ama mariage nkuko tukibona ubu wasanga ari abasore ariko ega umwuga w'umuziki ni ikintu kigoye cyane. Utimetriza utishize hamwe utagize discipline biragoye kugira ugire urugo kugira urongore. Discipline cyo cambe gitangura discipline. Ego warigeze kuburi hit cyane indimbo zawe zivuza cyane muga mu nyuma imyaka mike turakubura dusura kukubona mu nyuma ni kahe ka problème kari kabaye? Ego ico gihe ego za 2010 za 2012 umuziki 13 n'umuziki nakunda gukora cyane. Ariko rero début 2013 nabonye yuko umuziki kuransamanza kandi imyaka ikiragenda ifake ndondera urugo. Ngira urugo niho naciye mfata nk'imyaka 5 ndahagarika umuziki kugira ngira urugo n'ubundi kipe n'urugo ngira urugo hanyuma byagenze neza Imana yabimfashijemwo. Ubona kubwiye ko ufise abana batatu hanyuma ubu rero niyo naciye ntangura naciye ngaruka kandi mu muziki buke kuva iyo myaka 5 iheze fise urutonde rw'indirimbo zishika 5 nshasha. Bamwe zimwe barazibona ku mambonesha kure yo ngaha mu gihugu iwacu
no mu ma Facebook barazibona nego nuko bimeze. Hari ivyiza mwabona kera, hariho n'ivyiza bibi vyari bihari, carte za video zari nziza zico gihe canke audio. Niki wishimira muri music no munsi? Ico nishimira mu mwuga w'umuziki, muri karaye muziki uno munsi tugeze nuko umuziki w'u Burundi wajemwo aba producteur benshi, uzamwo abantu bavyitaho bavyiga cyane kurusha ico gihe twebwe twakora muziki. Ico gihe twebwe twakora muziki audio, muziki video, ubu hariho itandukaniro rininiya kubera ubu biri un peu professionnel. Ego amakalite ni meza cyane. Tuko daraba ama video akogwa ubu n'amakalite meza cyane kurusha ico gihe. Ego urumva evolution muziki warabaye, urumva abantu bazanye ivyuma by'amakalite barashizemo amafaranga kugira barabe ko umuziki wacu wotera imbere. Urumva ariwe evolution. Video nyinshi wazikoze kuri Blacklight yakaga video. Ego niwe yaragezwe ico gihe, yarameze nka general. Ama audio mwakora kwa Miri, Hope Studio, Havana, arondere Havana, Paraiza Korea Tanzania. Arundi producteur twe yadukorera mu producteur ya producer Steven Sogo, yitwa Fini Maximilian. Muri Kusate. Na Domix sinza hageze. Na Domix en plus. Ako sinza hageze ubu. Kwa Bochum. Kwa Bochum. Ya ico gihe nibo badufata. Est-ce que mwarinjitse? Urumva gukora indirimbo ini wacu kuva kera vyamye kunyene bakora indirimbo utinjiza sauf aba artiste bubu basigaye basohoka hanze kumenya ubuhinga bwoko bokora indirimbo bakayishaka ku ma platform bakinjiza. Ico gihe ni twinjiza mwashira ku ndundi. Ico gihe washaka kwerekana tala yiwawe bagenda mu studio gasora indirimbo ukerekana œuvre. Ushobora kuba uri mu artiste udafite identité. Une chanson indirimbo ni identité y'umu artiste. Rero ico gihe twakora ko tufise kuturonka kana ama identité. Mais vraiment byari bimeze neza. Rero wacu usanga natwebwe twakuye muri centre jeune Kamenge. Uva dufise ahantu ikigo kitupena en charge. Bakaduha ibiteramo tukaronka agafaranga gakenya ko kugura isabuni. Amafaranga ya mbere ushobora kuba yarakoreye. Amafaranga ya mbere nshobora kuba narakoreye c'était en 2000 combien vache? En 2002. Aho inyuma turagenda kuririmba tugataha uko nyene. Atakintu na kimwe ugiye kuri mize go performinga canke kuri bari mu kigo Don Bosco mu Buterere. Gacuva yuri hits gacufata bus kitahira wenyene. No munsi abenshi urabona ko bafise amamodoka, abandi baraja hanze, ariyo benshi babashijwe n'umuziki. Ni kahe kanyamuneza kakugwa muri we? Akanyamuneza kangwa ubu nuko ubu asiga haza abantu bamaze kumenya kudandaza umuziki, bamaze kumenya kudandaza umuririmvyi. Niyo karuri ariko kera ntibariho. Yari yo centre jeune Kamenge, akaba nuzenye XSCF muri ville, akaba yo Don Bosco siko, hakaba banuzenye ba Étoile du Centre bari bagerageje kugira orchestre siko, uva barigwanako. Bagenda mu mashira hamwe bakabaha inuzenye ibiteramo vy'ama promotion ma publicité soit kuja kwigisha abantu kwikingira sida, hygiene, malaria, byari ibyo biteramo byari bihari. Ariko pour le moment urabona ko ari ibiteramo by'urudandazwa parce que abantu bafasha aba artiste bavuga ati uri mu artiste wanje. Ariko ni baba bashimira kubera turabishima nabo nyine baba bashimira abubu baba dushimira kubera nimwe mwuguruye inzira ni mwacinzira twaritanze hanyuma mu nyuma ubu haci haza abantu babona ati bijya bintu abakira n'amahera baronga ariko pour le moment ngo birimwe amafaranga reka turondera abubu dukorane birimwe bizana amafaranga. Business ucifatanya gute n'umuziki? Je business yanje kuri jewe umuziki ndafata nka business. Ariko business ni ikintu kiguha amafaranga gake ni wobana naco. Umuntu abana n'akazi, donc akazi ukora ka misi yose, akazi nk'abandi bakoresha kuba umwigisha, ushaka kuba umuganga, ushaka kuba umushoferi, ushaka kuba umumotari, ushaka kuba umutaxi velo, uri umuririmbyi. Puisque umuziki turirimba sa weekend. Ino wacu c'est pas du lundi à dimanche, ni weekend. Rero cyo yiyumvira rero kuva lundi jusqu'à vendredi uri kurakora iki? Ndayavuga ndayahoze yarambwiye ngo hari akabari Just Way
narigeze kuba ngira entrepreneuria y'ivyo yo kugira kabare amarori tu vois amatelefone les chargeurs uyu munsi n'ubu ndabikora nivyo bimbeshejeho kwanza di jour au jour nivyo umuziki ndawukora après ivyo ibimbeshejeho niho nakubwiye ati burya guhagarika umuziki imyaka 5 ugira ugire famille il faut que urondere ico kintu kizanira famille quelque chose ushaje ariko uza kwiro turubusanga imyaka yagiye atakintu ufise kikuzanira amahera di jour au jour gisonda yahoze ngera navyumva ubutumwa aza kumushikira ndayahoze ndamukunda cyane amazi imyaka ari umusore myinshi il faut kuzura muhano oya ndamuhanura kandi tuko turamusengera dizo vuba bizogenda neza nzomuterera ni kahe kajambo wabwira abakunzi b'umuziki ba Just Way ko bari bamaze imyaka barakubuze n'abakunzi b'umuziki ego icyo noshimira kwanza abakunzi b'umuziki nuko Paul mama barafasha akanya ko kutwumviriza bakunde ivyo wacu nibiraba 100% ariko pourcentage bigezweho ukuntu bakunda umuziki w'abarundi birashimishije tukibuka ingene twebwe twakora bakabona ko ngo ni vyondo ariko Paul mama bariko barawukora bakavuga ati abana baririmbye muziki bimeze bien baravyumva ivyo kintu ndagishimira abakozi ahubwo bongere inguvu hanyuma ikindi no basaba il y a des jeunes bashobora créer akazi avec des artistes bakaba babera manager siko n'umu artiste ashaka kubinjiriza amafaranga les jeunes ndiko ndababwira hirya kintu umukuru w'igihugu avuga ati rwaruka n'urukura amaboko mu muzu rukore rero rugwaruka ngo kuyungunganya rugakorana n'abartiste akinjiza amahera ingene babona DJ Paul yayinjiza niko kajambo babwiye okay ikiganiro ni open mic reka nagushimira Just Way nituri makamba baziko akenshi ari kuburi no mutwagizi bakwe duhurira mu ntara ya Gitega capital politique yari karugendo rutwe kuva makamba gushika ni nk'amasaha 2 nk'ubu iyo nari kuba nshatse nashitse kuwa gatandatu umunsi weje kuwa gatandatu n'uyu yanshatse nari kugira arere tu nkaba nisubira makamba ariko nashimye kwanza gusama akayaga k'Igitega nta mikeke ihari sinzi ciza cyaho cyo gufungura ciza gihari ngahe Gitega nabonye ari inyama arana natembeye ndajya umutwe wose w'impene yari atari kandi arakunda kurya umubiri warubaka warubaca amatafari c'est qui l'artiste qui a chanté ngo reka kumpa inzoga gusa ngira n'akanyama ndamwibagiye umu artiste mais yaririmbye indirimbo za bien cyane ego ndagushimire cyane murakoze cyane merci beaucoup